Ndakuramukije nkuhakaze. Intambara ya Kongo iratanguye gukora ibara mu barongoye igisirikare. Perezida Ndayishimiye yabogoje umukuru w'iperereza ry'igisoda. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yari arongoye iperereza rya gisirikare GD kuva muri Kigarama 2021. Kuri uyu wa kabiri uheze yarabogojwe muri ayo mabanga hasubirizwa na Colonel Jean Daferi Manirakiza. Iyi mpinduka tuyisanga mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku wa gatandatu Ruhuhuma 2024 rigena bamwe mu ndongozi mu gisirikare, mu gihe abandi bakuwe mu mabanga bahoramwo kubera bimirije gukukuruka, hakabamwo n'abagenywe mu mabanga asanzwe y'ubuhinga canke bagiye gusubirira abagenywe ahandi. Amasoko yacu yose mu gisirikare yatumenyesheje ko Silas Pacifique Nsaguye ahaniwe ibitagenze neza muri Kongo. Turagaruka ku mazina ariko aravugwa cane muri iyo mpinduka mu gisirikare. Vyinshi nyene ni mukanyi mu buryo buramvuye, ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Geras Daniel Ndabirabe avuga ko guhemukirana vyabaye ndanse mu Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geras Ndabirabe avuga ko ingeso yo guhemukirana yabaye ndanse mu Burundi, aho bishika n'umuntu mwagiye hamwe mugakora umugambi akwigarama akaguhemukira canke ukamugurana amafaranga mu nzira nziza, haheze umwanya akakwihakana. Uwarongoye inama nshingamateka akaba avuga ko guhemukirana gusigaye kwibonekeza no mu bakundana hagati y'abahungu n'abakobwa. Geras Daniel Ndabirabe akaba avuga ko ubu imanza nyinshi zijanye n'ivyo guhemukirana ari nyinshi cane mu butungane. Agasigura ko iyo ngendo yamaze kwinjira mu mico n'imigenzo y'Abarundi ari intambamyi, kuko abantu baca babana batacizerana. Uwarongoye inama nshingamateka akaba avuga kandi ko iyo ngeso ijana n'ingeso yo kutemerana, aho mu Burundi usanga umuntu atemera ikivuzwe n'uyundi Murundi mugenzi we kiretse kivuzwe n'umunyamahanga. Ngarutse kuri ya nkuru nari ntanguye nkushikiriza mu ntango z'ano makuru, nuko intambara ya Kongo itanguye gukora ibara mu barongoye igisirikare. Perezida Ndayishimiye yabogoje umukuru w'iperereza ry'igisoda. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yari arongoye iperereza rya gisirikare GD kuva muri Kigarama 2021. Kuri uyu wa kabiri uheze yarabogojwe muri ayo mabanga asubirizwa na Colonel Jean Daferi Manirakiza. Iyi mpinduka tuyisanga mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku wa gatandatu z'ukwezi kwa kabiri 2024 rigena bamwe mu ndongozi mu gisirikare, mu gihe abandi bakuwe mu mabanga bahoramwo kubera bimirije gukukuruka, hakabamwo n'abagenywe mu mabanga asanzwe y'ubuhinga canke bagiye gusubirira abagenywe ahandi. Amasoko yacu yose mu gisirikare yatumenyesheje ko Silas Pacifique Nsaguye ahaniwe ibitagenze neza muri Kongo. Tugaruke ku mazina ariko haravugwa cane muri iyo mpinduka mu gisirikare. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yasubiriwe na Colonel Jean Daferi Manirakiza mu iperereza rya gisirikare GD. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yari amaze imyaka 2 harongoye iperereza ry'igisoda. Muri Kigarama 2021 yari yasubiriye Colonel Ernest Musaba. Uwo mwaka w'ibihumbi 2021 wari umwaka mubi cane. Iperereza rya gisirikare ryari ryihaye ibara mu kunyuruza indiri z'Abarundi bagizwe ahanini n'abasivile, kugeza ubu batarigera basubira kuboneka. Ikurwa rya Ernest Musaba twararyishimiye, ryari ryaje nk'igihano, tuza gusanga kwari uguhuma amaso amakungu kuko yahavuye ahabwa amabanga akomeye mu nyuma. Umuzo wa Silas Pacifique Nsaguye urafise ikintu kinini wahinduye. Iperereza ry'igisoda ntirirasubira kuvugwa mu vyo kunyuruza abantu. Imbere ya Ernest Musaba, iperereza rya gisirikare ryari ryarongowe na Colonel Ignace Sibomana, ubu hakaba ari General Major. Ignace Sibomana we yarihaye ibara mu kunyuruza no kugandagura aba ex-FAB n'aba ex-FNL kugeza aho afatirwa ibihano n'amakungu. Silas Pacifique Nsaguye niwe yasa n'uwahinduye isura ry'iperereza rya gisirikare. None vy'ukuri azize iki? Amakuru dukura mu gisirikare avuga ko General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye hazize ingwano yo muri Kongo.
yagirizwa ko yatanze impanuro mbi cane nk'izo kwambika abasoda b'u Burundi imyambaro y'igisirikare ca RDC. Ibi vyahavuye vyambika ibara u Burundi vyongera birashavuza abasoda b'u Burundi. Yari yabihanuye kugira ngo u Burundi buje mu ntambara butaboneka mu gihe ari nabwo bwakora igikorwa c'ubuhuza. Ariko abasirikare bamaze gupfira muri Kongo ku bwinshi abandi bagafatwa mpiri, ntivyari bigishoboka kunyegeza ko abasoda b'u Burundi bagwanira hamwe n'abasoda ba Kongo. Silas Pacifique Nsaguye yagirizwa kandi ko yananiwe gukora iperereza neza arivyo vyakweze ko indiri z'abasoda bagwa mu ntambara ya Kongo. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye agiye kubandanya akazi nk'umwe mu bakozi bo mu bugenduzi bukuru bw'igisirikare. Umwe mu ntwazangabo twaganiriye yatubwiye ko aho bamurungitse bahatazira muri Cimetière de Lion, akaburi k'intambwe, ni ukuvuga ikibanza barungikamwo intwazangabo yo hejuru ihanywe ikitwa ko ifise akazi naho kumbe ari ukuyikura. Colonel Jean Baphaire Imanirakiza asubiriye General de Brigade Nsaguye we ntazwi cane n'abasoda. Abo twaganiriye bose bavuga ko Colonel Imanirakiza hari umuntu yize cane inyigisho z'igisoda mu makaminuza kandi yari asanzwe yigisha muri za kaminuza nyinshi. Bose bavuga ko Colonel Imanirakiza atigeze aja mu bijanye n'uburongozi bw'abasoda canke ivyo kugwana. Bamubona ko azi igisoda co mu bitabo ntibatahura igenwa ryiwe. Ku rubuga rwiwe rwa Facebook, Jean Baphaire Imanirakiza yigisha cane cane inyigisho za Korani, akavuga ko afise kazoza gahambaye mu gihe ca vuba. Arerekana ko adakunda Abanyamerika. Jean Baphaire Imanirakiza avuga ko akunda cane umukenyezi wiwe ku buryo hamwe umugore yomuheba nawe yoca yiyahura. Hamwe uko akunda Allah n'umukenyezi wiwe yoba ariko akunda igihugu, twizere ko azogira ico amariye igisirikare c'u Burundi. General Major Jean Claude Niyiburana asubiriye General de Brigade Venuste Nduwayo kurongora igisirikare kigwanira hasi Force Terrestre. Iyindi mpinduka ikomeye ni igenwa ry'umukuru w'umushasha w'ingabo zigwanira hasi. General de Brigade Venuste Nduwayo yahora azitwara agiye kwinjira mu zabukuru. Asubiriwe na General Major Jean Claude Niyiburana muri kino gihe yararongoye ingabo z'u Burundi muri Somalia. Abamuzi bavuga ko General Niyiburana hari indongozi nziza cane mu bijanye n'igisirikare, ariko akaba niryo abayeho afukamiye General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Abasirikare bagira bati ni umuntu ashoboye kurongora urugamba, ariko ni umuntu atawe yotabara, atawe yovugira arenganijwe, yiteguriye gukoma amashi ivyo ategetswe vyose. Venuste Nduwayo na Jean Claude Niyiburana bose bahoze mu gisirikare ca kera. General de Brigade Gaspard Baratuza yasubiriye kuba umuvugizi w'igisirikare. General de Brigade Gaspard Baratuza yasubiriye kuba umuvugizi w'igisirikare. Iyindi nkuru yatangaje benshi n'ingene General de Brigade Gaspard Baratuza yasubijwe kuba umuvugizi w'igisirikare inyuma y'imyaka mike yari amaze arongoye ishure rya kaminuza ry'intwazangabo ISCAM. Kugenwa kurongora ISCAM vyafatwa ko ari iteka rikomeye. Gusubizwa iyo yavuye mu vyo kumenyesha amakuru y'igisirikare bifatwa nko gukoroka. Abo muri ISCAM bo bavuga ko bahomvye umuyobozi yabatwara neza. Ivyo rero bigatuma benshi bibaza impamvu akuwe muri ISCAM. General de Brigade Gaspard Baratuza asubiriye Colonel Floribert Biyereke agiye kuja mu zabukuru. Floribert Biyereke yari yasubiriye Gaspard Baratuza muri ayo mabanga nyene. Ayo mabanga ntiyereye Gaspard Baratuza muri Kigarama 2015. Umwe mu basirikare yatwandikiye agira ati Baratuza yaragize ikibazo gikomeye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubwa mbere yari umugenzi akomeye wa General Gaciyubwenge. Abonye ivyashikiye Gaciyubwenge mu mwaka w'ibihumbi 2015 aca arondera gushimisha abadede kugira bamwizere. Nivyo vyamuviriyemwo arya makosa yakoze muri Kigarama 2015 yatumye
mumutazira umuvugizi wa rimwe kabiri Massacre ntabwo wenyene ari umuntu mubi umwete wo kurondera gushimisha intwaro yariko irakora ibara vyamukwegeye ikosa rikomeye muri Iskamu General de Brigade Gaspard Baratuza yasubiriwe na Colonel Gerard Hamenyimana bose bahoze mu gisirikare ca kera naho batava mu bwoko bukunze gufatanywa n'igisirikare ca kera hari benshi bakunze kwihenda kuri ico kintu koko ibitagenze neza mu ntambara ya Congo ni ikosa rya General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye canke n'intumbero y'ubukunzi bw'amafaranga bw'abatwara igihugu n'igisirikare ubwo ukwiye kubibazwa n'uyu ahanywe abategetsi barabona imyidogo y'abarundi kenshi bakarondera uwo batako amakosa impera n'imperuka hariho abakomeye bazobazwa ubuhemu abasoda b'u Burundi bakorewe ngaha kaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu byo uriko urarangura ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV araba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza no kugira umunsi mwiza ndetse n'ijoro ryiza